Iye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu arino yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu arino yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yemeza ko banyurujwe n'inzego z'umutekano, mu gihe Maniratanga nawe yemeza ko banyurujwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, aho benshi bibaza ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi bakabona ari ibintu biteye isoni cane kandi biteye agahinda kubona leta y'u Burundi utavuga rumwe ku kibazo kijanye no kunyuruza abantu ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe CNDH yo yemeza ko ata murundi numwe yigeze anyuruzwa n'inzego zitandukanye z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe biboneka ko hafi ya burindwi abarundi batari bake banyuruzwa kandi bikaboneka ko banyurujwe n'inzego z'umutekano. Hari amakuru adahumuriza ko bateguriye ariko aravugwa mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho benshi babona ko ibintu bishobora kuba bibi cane mu minsi iri imbere, kuko ibiriko biribonekeza muri no minsi ni ibintu biteye ubwoba kandi biboneka neza ko ari ibintu bishobora gushikana igihugu ahantu habi cane, ku buryo Perezida Evariste Ndayishimiye atariko aravuga rumwe na bamwe mu nzego zitandukanye zirongoye igihugu c'u Burundi, aho bamwe bamwagereza ibyaha bitandukanye harimo no gusambura umugambi uri ku butegetsi akoranye n'abansi b'igihugu, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye nawe abandanya gukora ibishoboka byose kugira ngo asambure akarwi katamukunda, akarwi kiganjemo abavuga ko bari mu iragi ry'umisi Petero Nkurunziza barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Byose nyine twabateguriye tugiye kubashiriza mu donido ry'amakuru. Wifuza kuzajya uba mu bambere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Hagati ya Zefo Maniratanga na Evariste Ndayishimiye ninde avuga ukuri ku bibazo by'abanyuruzwa mu Burundi bakaburwa irengero, ko bimaze kuba ibibazo bikomeye cane kandi bikaboneka ko abarundi batari bake muri no minsi bariko baranyuruzwa n'inzego z'umutekano, ndetse na bamwe bakomeye cane bakomoka mu bugambwe uri ku butegetsi CNFD, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akavuga ko abanyuruza abo bantu biganje nyine mu bari mu nzego z'umutekano, mu gihe ku rundi rubande hari abavuga ko abanyuruza abantu bakaburwa irengero ngaha mu gihugu c'u Burundi ari abadakunda leta y'u Burundi. Kwa 25 z'ukwezi kwa 10 2023 imbere y'inama nkuru ya ONU, Ambasaderi Zafe Maniratanga yaratangaje ko mu Burundi hari indiri z'abarundi banyurujwe bakaburwa irengero, ariko ko banyurujwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bitwaje ibigwanisho. Ku ruhande rumwe yagize neza ko yemeje ko hariho abantu benshi cane banyurujwe mu Burundi. Ibi bihuye n'ibyo isekeza ndondeza ryama rivuga mbere, rigasaba ko habaho amatohoza akomeye cane, ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye itegera ikora amatohoza kuba banyuruje abanyagihugu bakaburwa irengero. Mbere hano haravuguruje bikomeye umurwi CNDH kuva muri 2019 utarigera uwemeza ko hari umuntu numwe aranyuruzwa mu Burundi. Ibi bintu birababaje cane kubona umurwi CNDH uvuga ko guhera mu mwaka wa 2019 ata muntu numwe aranyuruzwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe ku munsi hahora hanyuruzwa abarundi cane abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe seneri, aho banyuruza abaseneri batari bake kandi bikaboneka ko ari kugira ngo bace intege abaseneri, mu gihe byari bimaze kwibonekeza ko mu Burundi umugambwe usigaye uhari ukomeye kandi abarundi bafisemwo amizero akomeye cane ari umugambwe seneri, umugambwe uzi imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNFD. Ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye na Martin Niteretse arongoye ubushiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bashaka gukora igishoboka cyose kugira ngo basambure umugambwe uri ku butegetsi
butegetsi kugeza n'aho biyumviriye kugandagura umushingamateka Agathon arongoye umugambwe ariko bigahita bimenyekana hakiri kare kubera ko bajejwe umutekano kandi n'abari mu nzego zitandukanye z'u Burundi bakunda Agathon akaba ariyo mpamvu nyine ayo makuru yahise amenyekana abarundi batari bake bakayamaganira kure bakavuga ko nibaramuka bakoze ikosa ryo kugandagura Agathon ibara rizaba riguye kandi ko batazigera bihanganira bazaba bakoze ayo makosa ariyo mpamvu umugambi waba warahagaze. Ku rundi ruhande naho Ntigurirwa yemeza ko kunyuruza abantu bikorwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kugira bacafuze leta y'u Burundi ariko sibyo na gatoya. Aha rero ibibazo ni byinshi ko leta y'u Burundi itarigera ikora amatohoza ku banyuruzwa. Ntigurirwa yamenye gute abanyuruje abo bantu? Yoba afise urutonde rw'abanyurujwe n'abanyurujwe ndetse n'ababa barabanyurujwe ndetse n'igihe baba barabanyuruje ariko leta y'u Burundi ikaba itabikora? Ko leta idakurikirana abanyuruza abantu, hoba hari mu ntumbero yo gukingira abatavuga rumwe n'ubutegetsi? Ni ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho leta y'u Burundi ivuga ko abanyuruje abanyagihugu nyine ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi, mu gihe byibonekeza neza ko abanyurujwe ku ntwaro ya CNFD benshi biganjemo nyine abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomoka mu mugambwe tuzi imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi CNL ndetse na benshi bakomoka mu bafeneri, abo akaba aribo baranyurujwe ku rugero rwo hejuru cyane, mu gihe umwe nyine mu bavugira Perezida Evariste Ndayishimiye yemeza ko abanyurujwe muri no mwaka ndetse no mu myaka yaheze bagiye banyuruzwa n'abatakunda leta ya CNDD-FDD. Perezida Ndayishimiye yemeza ko mu banyuruza abantu harimwo abajejwe umutekano. Muri Kigarama 2021 mu kiganiro yakoresheje abanyagihugu, Perezida Ndayishimiye yaravuze ko mu banyuruza abantu barimwo abapolisi. Muri Mukakaro 2022 Ingozi, Perezida Ndayishimiye yavuze ko byamugoye gutuza uturwi tunyuruza abantu kandi ko twari dukizwe n'abajejwe umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko naho we yemeza ko tuturwi yadutuje ariko biribonekeza ko atigeze yadutuza kuko kugeza uyu munsi abanyagihugu batari bake baranyuruzwa umunsi ku munsi, ariko abanyuruzwa nabiganje mu mugambwe uzi imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, umugambwe CNL. Hano igitangaje ni uko Perezida Ndayishimiye nawe nyine atigeze ategeka ko abanyuruza abantu bakurikiranwa imbere y'ubutungane, ariho benshi babonye ko nyine biriko birakorwa ngaha ari ibishigikiwe n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko nyine ntiyigeze akurikirana abanyuruje abantu bakaburwa irengero, ahubwo yavuze nyine ko bari mu nzego z'umutekano, ariko nta kintu na kimwe yigeze akora kugira ngo atuze ako karwi kanyuruza abantu, aho benshi batanguye gutahura ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho avuga amagambo aryoshe kandi ahumuriza ariko ataho ahuriye n'ibikorwa akora, kuko umunsi ku munsi bironekeza neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atiteguriye gutunganiriza abarundi, ahubwo arondera nyine kwiguzaho ubutunzi bw'igihugu kandi agashaka nyine ko azama ku butegetsi nk'uko byagendekeye umuhisi Petero Nkurunziza, aho yongera ikiringo cya gatatu kidakurikije amategeko, ikiringo cyazanye ibyago mu gihugu, aho abarundi isinzi bagandaguwe, abandi bakanyuruzwa bakaburwa irengero, abandi bakadungwa n'ayo bameze bagahunga igihugu, kugeza uyu munsi bakaba babayeho nabi cyane baturatura, mu gihe bafise igihugu c'amavuko bagakwiye kuba bari gukorera. Ariko igitangaje ni uko nyine bamwe mu bavukanyi babo babita abansi b'igihugu bibandanije nyine gucanishamwo bamwe mu banyagihugu, kandi bikaboneka ko nyine byose biri mu nteguro ya bamwe mu barongoye umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD. None Ntigurirwa ibyo yavuze muri ONU yabikuye hehe? Ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza niho bavuga ko ata muntu n'umwe anyuruzwa mu Burundi. None Ntigurirwa aserukira Ndayishimiye canke aserukira Nkurunziza? Ni ibintu biteye ikibazo kandi bitangaje kubona ibiriko biravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi bitandukanye, aho indongozi ivuga ibyo ishatse na Perezida Evariste Ndayishimiye akavuga ibyo ashatse. Umugenzi atangaje wa Ntigurirwa ashimangira ibyo avuga mu kwemeza ko afise umuntu akomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, yamubwiye ko yahunze Burundi kubera bagenzi we batavuga rumwe n'ubutegetsi bashaka kumwica bakabishira kuri leta. Ntigurirwa ntavuga umuntu uwo ari we, ntanavuga abo bashatse kumugandagura aba ari bo, kugira ngo leta y'u Burundi bakurikirane, icyerekana neza ko ari remetanya aba ariko arakora kugira ngo yambike ibara abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Utubazo ni twinshi cyane kandi biraboneka neza nyine ko ari ibintu bitangaje
kandi bidasiguritse. Uwo muntu ko akomeye cyane mu batavuga rumwe n'ubutegetsi akongera akemeza ko ari bo banyuruje abantu, yoba nawe nyine yari mu banyuruza abantu ariko nawe nyine akaba yarahunze kuko yabonaga ko nawe ashaka kunyuruzwa. Ni ukubera iki uwo muntu yagira anyuruzwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi akaca ashima guhunga Burundi akaja hanze iyo abamurondera bahungiye aho kuguma mu Burundi akakingirwa n'ubutegetsi na rirya yari umugenzi w'ugendanira umukuru w'igihugu. Ugendanira umukuru w'igihugu aravuga ibihushane n'ibyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye avuga, aho benshi nyine babona ko mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye harimo akavuyo gakomeye cyane, ariyo mpamvu u Burundi butazigera butera imbere. Abahunze baba bahunze ubusa. Amajambo ya Manirarora yerekana ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi binyuruje, ko biyishe bongera bahunga ubusa kugira bacafuze ubutegetsi. Mbona yibagiye kuvuga ko biteruye bijana mu mabohero baca bapfungirwa ubusa kugira leta icafure. Ni ibintu biteye isoni cyane kubona umuvugizi wa Perezida Evariste Ndayishimiye avuga nyine ko abantu biyishe kugira ngo bacafuze ubutegetsi, akongera akavuga ko biteruye bakayijyana mu mabohero kugira ngo bacafuze ubutegetsi, akongera akavuga ko nyine bahunze kugira ngo bacafuze ubutegetsi, aho benshi nyine bahise batahurira nyine ingendo ubutegetsi bwa CNDD-FDD bufise ko ari ingendo iteye ubwoba cyane kandi ari ingendo idahumuriza abarundi na bakeya. Koko aho Ferusi umukuru wa UPD Zigamibanga yaraswa n'abapolisi bacungera Perezida Nkurunziza, harya bariko bakorera abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Aho huga hari amategeko umukuru w'umugambwe na Tebu yanyuruzwa n'abapolisi bagendanira Gervais Ndirakobuca, burya bariko barakorera abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Aho umukuru w'iperereza mu gisagara ca Bujumbura yanyuruza Leopold Habarugira, umwe mu ndongozi za UPD Zigamibanga, harya yariko akorera abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Aho abasirikare bagendanira Aroni Ndayishimiye banyuruza Elia Ngomirakiza, umukuru wa seneri muri komine Mutimbuzi, burya bariko bakorera abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ambasaderi Manirarora twahora tuzi ko ari umugabo w'ijambo wakuyeho agahuzu ku buryo usigaye uvuga ibyo wishakiye. None ko leta y'u Burundi yonyine yemeje imbere ya ONU ko hanyurujwe indiri z'abarundi kuva muri 2015, habuze iki ngo itanguze amatohoza kuri ayo mabi atagira izina. CNDH ihishira abakora ayo mabi yo imaze iki ngaha mu gihugu cy'u Burundi? Ubutungane buri hehe ko budakora akazi kabo? Jerome Niyonkuru yaraye akwije amezi 3 mu munyororo w'akarenganyo, kandi biboneka ko ari akarenganyo gakomeye cyane, kuko ibyo yavuze ni byavugwaga n'indongozi zikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, harimo na Perezida Evariste Ndayishimiye. Yarahagaritswe ku igenekerezo rya 4 ukwezi k'umunani 2023, aho ko yiyamirije ibiturire bitagishwa mu gipolisi kigenzura uruja n'uruza mu mabarabara no mu biro bya meri ya Bujumbura. Akaba yasaba abakozi ba leta barya ibiturire kwihana kubera iyo ngeso ishobora kubabuza kubona ijuru. Jerome Niyonkuru yavuze amajambo asanzwe avugwa n'abategetsi batari bake, harimo n'umukuru w'igihugu ubwiwe. Perezida Ndayishimiye ariko aravuga inzego z'igihugu zamunzwe n'ibiturire. Ntimwibagirwe abaja gusenga, ntimwibagire kumushira mu bisabisho byanyu, kuko yararenganye kandi biboneka ko ibyo yavuze byari ibintu bikomeye kandi bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ariko igitangaje nuko nyine ubu ngubu ari mu munyororo w'akarenganyo, aho benshi babona ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hari ikibazo gikomeye cyane, kuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se abavuga akarenganyo kariko karakorerwa abarundi batari bake bahura n'ingorane zikomeye cyane. Hasigaye hariho abasendefd benshi basenga basabira urupfu Perezida Ndayishimiye. Ibi Evariste Ndayishimiye yabishikirije kwa 30 Nyakanga 2021 mu masengesho y'umugambwe arangiza ukwezi yabereye Igitega, aho yagize ati: muvuze ngo tugwanye igiturire, hariho abantu baca barira, hariho abantu bafitiye umujinya umukuru w'igihugu basigaye basenga bavuga bati ntiyopfuma apfa katavukaho katurembeje. Kera baca bavuga ngo ni abakeba,
ubu benshi ni abagumyabanga. Perezida Evariste Ndayishimiye aremeza ko abashaka kumugandagura ari abagumyabanga. Benshi baciye bibaza abo bantu bamusengera ngo apfe abo ari bo. Evariste Ndayishimiye we avuga ko bamwe muri abo ari abagumyabanga bashavujwe n'uko ariko aragwanya ibyo kurya ibiturire no konona amatungo ya leta. Ayo majambo Perezida Ndayishimiye yavuze inyuma y'iminsi 11 gusa umushikiranganji wa mbere Arengiyome Bunyoni nawe atangaje ku wa 19 Nyakanga 2021 mu ishengero mu Kanyosha ko afise abansi benshi. We yagize ati abaturwanya ni benshi, turabasanga mu nzego zo hejuru gushika mu nzego zo hasi, aho benshi bahise bibaza nyine urwego ruri hejuru umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi bahita basanga ari Perezida Evariste Ndayishimiye yavugaga. Iri jambo ryatumye bamwe bibaza inzego ziri hejuru y'umushikiranganji wa mbere zoba zimugwanya ari izihe. Burya hejuru yiwe hari inzego zingahe uretse urwego rw'umukuru w'igihugu? Bumvirije neza, Perezida Ndayishimiye n'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Arengiyome Bunyoni, umwe wese yaravugaga ko hariho abamwipfuriza gupfa mu bo bari kumwe kandi bariko barakorana imirimo itandukanye, ariko biraboneka neza ko buri wese yavugaga ukuri, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye urabye ibyo ariko arakorera General Arengiyome Bunyoni urabona neza ko atamukunda kandi urabona neza ko amwifuriza gupfa. Ariyo mpamvu benshi babona ko ibyo General Arengiyome Bunyoni yavugaga ko ari ukuri, kuko yari azi neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye amurwanya kugeza naho amukoreye ikibi nk'icyo yamukoreye. Bunyoni nashiramwo abari hejuru yiwe mu bansi benshi afise. Ndayishimiye uretse abacamanza muri rusangi ntatomora abo bagumyabanga basigaye basenga ngo apfe. Si ubwa mbere Evariste Ndayishimiye yavuze ibyo abashaka kumwica. Ku wa 5 Ruhuma 2021 yari yavuze ko aba munsi yiwe batamufasha akazi, aca yongera ko ati urakora ibyaha byose ariko wirinde gusesa amaraso. Ibyo byose nyine yabivuze kuko yari azi neza ko hari umugambi ukomeye cyane kandi ushaka guhitana ubuzima bwiwe, naho nyine utahagaze n'uyu munsi ubandanya, aho bamwe mu bagumyabanga bavuga ko bazagira amahoro ari uko Perezida Evariste Ndayishimiye atakiri ku butaka bw'u Burundi. Mu ijambo yavuze ku wa mbere mu Kakaro 2021 naho Perezida Ndayishimiye yarashimitse kuvuga ko indongozi bakorana arizo zafatanije n'abanyamahanga kwiba ubutare bw'u Burundi. Ubu naho avuga ko abo bamwifuriza gupfa bashavujwe n'uko ariko ababuza kurya ibiturire. Ibintu byifashe gutyo mu gihe izina rya General Bunyoni rikunze kugaruka cyane mu bariye ibiturire byinshi cyane kandi banyonoye amatungo ya leta bakoranye n'abanyamahanga mu kunyonora ubutunzi bw'igihugu. Bunyoni na Ndayishimiye baba barakoze ikintu gikomeye cyane kandi baba baragarigarije abarundi ikintu gikomeye cyane kiriko kirategurwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kuko byarerekanye ko mu CNDD-FDD harimo nyine abarota gutembagaza ubutegetsi, kandi bitabyerekana ko harimo ikibazo gikomeye cyane kugeza naho Perezida Evariste Ndayishimiye yiteranije n'ibihangange nka byose byo mu mugambwe ku butegetsi, ku buryo amasoko menshi adushikira yemeza ko umwanya n'umwanya Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kugira ingorane zikomeye cyane, kuko arafise abanzi benshi mu bibanza bihambaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Kandi igitangaje kandi kinateye ubwoba nuko mu banzi afise nyine abenshi bari mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD. Ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wifuza kuzajya abo mu mbere bashyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo uko dushyizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.